Nitwa Niko yagize Audrey nkaba njejwe igisata bita communication cyo kumenyekanisha ishyirahamwe Mutualité Solis. Mutualité Solis iri ngaha ku bwanyu, iri ngaha ku bantu bose bashaka kwivuza borohewe. Mutualité Solis tukaba dufise ibisata biba bitandukanye, hariho twita Solis ordinaire. Solis ordinaire ni umugwi w'abantu bivuza tukabarihira ibice 60% bakirihira ibice 40%. Abo ni imigwi yose. Hakaba hariho ico twise Solis spécial. Solis spécial nakabirya tuvuga tuti umuntu wese arashobora kuza akivuza ku bice 15 Mutualité Solis ikamuvura ku bice 85%. Murumva yuko arakabirya ku muntu wese aba ashaka kwivuza bimworoheye. Hakaba hariho n'abandi twita Solis indépendant. Iyi Solis indépendant Mutualité Solis yariyumviriye ku bene igihugu bose batandukanye, ku bari mu mashirahamwe canke ku bigenga. Iyi rero yaje ikora neza n'abanywanyi bacu bakayishima. Iyo cyo twita indépendant. Indépendant bisigura iki? Kumu indépendant n'umuntu aje gatwekiwe n'umuryango wiwe. Solis iramwakira ikamuvuza ku bice 60%, akirihira 40%. Mutualité Solis rero iri ngaha ku muntu wese yifuza kwivuza yorohewe. Mutualité Solis iri ngaha kugira yakira abantu neza, eka n'abantu barayishima mu kwakirwa kwabo. Turafise service accueil. Ni service umuntu wese yituye Mutualité Solis ashikirako ari kibazo cyaco cyose ashaka kusaba cyangwa ashaka kubaza, ari baramwakira bakamwakirana ugwezi. Mutualité Solis yongeye kubamenyesha yuko hariho n'inimero umuntu ashobora guhamagara afise icyo ashikiriza, ikintu cyose kijanye n'ubufasha. Iyo nimero ni 76 861 n'ubusa butatu. Ni 76 861 000. Rero Mutualité Solis afise n'akandi kabirya. Hariho abantu twita bafise imiti bagendana les maladies chroniques. Turafise groupe ya WhatsApp tuvugana nabo eka bakanabishima. Mutualité Solis ifise ibintu byinshi byo gukora ku bene bihugu, gukora ku bantu bayituye. Iyi groupe twita groupe WhatsApp y'abafise les maladies chroniques, umuntu wese yinjiye afise les maladies chroniques, no kuvuga yuko aba hariho imiti afata ku kwezi. No kuvuga yuko araronswa fiche. Iyo fiche yironse acaronka n'uburenganzira bwo kuja muri iyo groupe. Iyo groupe nayo utanga nimero ziwawe za WhatsApp, hanyuma ukatinda ukayijamo. Hariho n'iyo groupe turayivuga n'abayirimwo ku kintu cerekeye gutora imiti. Nibaza yuko abayirimwo bafise babiryoherewe. Mutualité Solis nkuko nababwiye iri ngaha kugira yakira umuntu wari we wese. Abantu bari muri Mutualité Solis n'abantu batidogera Mutualité Solis. Nkuko nabashikirije iyo nimero, nta muntu yidoga kuko abayiciyeko araheza agatunganirizwa ku kintu cerekeye ikintu cyose ashaka kubaza, ari mu mafarmasi, ari mu mavuriro, eka iyo telefone iraheza ikamufasha, ikamubwida, ikamwereka icyo yokora. Mutualité Solis iri ngaha ku bwanyu.